Amukobwa wiwe hari se ya nkuru warantohoreje ko yoba ariyo kwande ya nkuru kajya kantu twabonye bashobora kuba fuka yambanye imbanye y'igipurizo ariko abantu shimandi rihangana hako ndakeneye kumenya bakobwa murimye mu biki abako bakobwa mwe muri aho bako fashe mumbere kagafoto Landry kagafoto kiriya tuyibona nyine ko mugikiriza oya abana mugikiriza foto ko nga kumusase bon ariko hari kariya kerekana bya ukuri kwa nyako kuko ibintu bimeze kugira ngo abantu babone kugira ngo iyi nkuru tuza kuyiza ko neza bimeze neza baza gutahura wagwan what's going on aha tuvuga kuri Tasha Oda nyuma yo gusohora amasanamu amwerekana asa n'umuntu afise imbanyi bikavugisha benshi bamwe bakavuga bati Alvin Smith hano hano urakemangwa ko shobora kuba warateye inda mukobwa benshi bafata ko ari nkuwa kubara yuko wamuhaye ikibanza muri uyu muziki w'u Burundi kandi tudaciye ku ruhande izina afise no munsi Alvin Smith arifisemwo inguvu 90% izo 10 neza kuzisigira ujya mukobwa kubera ko nawe yagize ishaka ryo kugira ngo bigende bibandanye uravyumva ejo bundi haize imisi 5 nivyo haize imisi 5 ashize ako kantu hanze kamwerekana afise imbanyi yashize ko caption hari nubundi byatanguye uko nubundi byatanguye uko hari ya General ariko si imisi 5 wa mugabo ariko na General byatanguye uko twibaza ngo ni hayiwe data we haga Gina twibaza ngo ni black mbe haga Gina twamukeza cyangwa twagira iki turamukeza nyene ahora keza gitwarire wowe urakeza ishushu ariko aramwemera nabonye none hari yaraje kumwakira hari yabara abantu batwereka impeta apana kajya gafoto nakana kandi nakamuhaye nakadushije ko fatanya ari tubiri ashire ko kariye hari gerekezo rya 16 niho bintu byabaye gutya yasohoye aga video ewana indikuze kabisa siniye byari gukunda kayivyimbye arega byari gukunda kayivyimbisha yiwe nabyo woshobora ntibibaho technology nibibaho nabyo woshobora reko hari amafoto mashasha ndiko ndabona nyene ndaje nkwereka impamvu hano hantu harimo agahazi ayo mafoto mashasha icyo gihe yasohora ako video karoseze yashize ko ijambo rigira riti ati sugi bamu bima heraheza bima nuko niko yari yanditse urayibona iriya foto ni mu myaka video hano mu nyuma lo 18 arasura kandi ka video hano uze yirimwo agira ati muri abana babaye ariko aranakora challenge y'indirimbo babiya linoje anayisubiramwo ati muri abana bayivye mwankoreye mwabahungu ati murabibona ivyo mwankoreye urumva nuko hariya tubona atubwira indirimbo nshasha indirimbo yitwa Monica ko yagizwe mu ruhara n'abantu bagera kuri 3 ndaza kuba ndabavuga mu nyuma nuko mu nyuma azana ibintu bya technology azana ka video kerekana yuko imbanyi yari afise ashobora no kuyihotsa wa mugabo ikazimangana burundu ikabura pe hariya bayita imbanyi cyangwa bayitinda imbanyi ni yabubakanye wa mugabo areka imbanyi ni yabubakanye muze muritiranye ibintu bigenzuka abantu baravuga bati bya bintu byari uko benshi bati inyuma yo kuba yarasohoye indirimbo yitwa Monica bibona ko yari yabandi ba type bitwa y'umutipe yitwa Striba Boy bati
maybe ashobora kuba yariko arashaka gucira inzira iyi ndirimbo ariko benshi bakibimbira bati none iyi ndirimbo Usribari bitevye uko tubona indirimbo ari yiwe atigeze yikorera promo ku ruhande rwiwe Shauda ni wayikorera promo uyu musore wari umuzi ni Sriba Boy by the way umusore ntawe narinzi by the way nabonye video isa neza mu director nzomurondera urumva aca kora indirimbo baca basohora indirimbo imara amasaha 22 ifise views amajana 596 acaza kwidogera abantu ngo ibi nibyo mwahisemwo kunkorera sivyo nkaca mvuga nti ibyo bahisemo kugukorera wihangane ahubwo ni wabyikoreye wowe ahubwo promoting indirimbo ura promoting inda y'ububeshi itari nayo ugire muri showbiz itabaho ndasigurije nasobanutse nkavuga nti agatwiko kambere warabonye ingene kanse wa mukobwa agatwika kahe hari agatwiko bweze kugira ngo bavanye n'abavasha arububeshi bagategura nabi bibagira ukuntu bakunze kuvuga nabi abakora akazi nk'aka dukora bagenzi bacu influencers bloggers and content creators nama media amwe usanga badahereza agaciro akwiye PJ Classic FM 97.3 Sound of Happiness Radio Station number 1. Classic vibes. ndiko ndavuga nti rero unasikiliza PJ Classic FM 97.3 Sound kanya kantu gusuzugura rimwe na rimwe Radio Station number 1. hari ibintu kaza kakona na benshi bibaza ngo ni ibintu byoroshye nongere nsubiremo kino kintu in Burundi niho hantu honyine dusanga umuririmbyi yipfuza promo yipfuza power play atigeze atanga amafaranga sinzi impamvu mu gihe kwisi yose ari asha ubundi ni naco twagomba tujeko ce turaba ubutumwa Shauda yanditse turaba ubutumwa Shauda yanditse bona yuko ari ubutumwa byerekana ko afise imyidogo myinshi uzi impamvu garutse kuri kino kintu kadusabe hariya abudushiremo randire hariya nakari ubutumwa buza bwerekana ko afise imyidogo myinshi cyane kugira imyidogo nibisanzwe azona yamana tuca tubijako ntaco ariko re nkavuga nti hamwe niko navuga ati buriya kano kantu yagakoze nabi we yashize imbere kuvugwa kuri social media yibagira gushiramwo icakene yuko abantu bagira gute bo kwitega inyuma y'ibijyanye n'iyo ndi ari karabereka
yashize imbere gupromoting inda ya fake yibagira yuko hari igikorwa afitaniye n'akare kugira gute yari kuinsertinga muri iyo gatiko yakoze kugira ngo nako kagiremo niyo ndirimo nezo gire gute abantu bayitege babone yu erega abafana n'abaraza ubwenge ibi niho bikoze n'abavuga bati uyu ntazi ivyo arimo ariko bikoze neza fresh. Yes, n'ubutumwa hari Natasha Oda yanditse ku rubuga rwe rwa Facebook. Boneka kari ubutumwa yanditse kuri status acaraza abukubita screenshot. Yanditse ati aba promoter ba Burundi aho gupromotinga indirimbo shashe yanje yitwa Monica bari mu vy'abasirikare baguye ku rugamba ko muri abana babi nibyo washize imbere none aho muri kumfashiki warigeze uzana icotuma bagufasha warigeze ubereka icuke neye ko bagufasha we bo bafashe icyo waberetse naho abasirikare baguye ku rugamba babavuze ko kubera yuko ari bagize gute washize imbere iyo ushira imbere iyo ushaka yuko bagufasha gushikana ikorwa kure wari kugerageza ku buryo yuko ivyo uri kurakora byose cyo kugerageza gute kidasigara inyuma wabikoze nabi kano kanya gize gute yabikoze nabi kandi iri nikoza rigera gato hanyuma hari igihe azona bigira byanke burundu kubera yuko nta plan ihari. Reka nkwereke ikibazo rero abantu dufise all the time umuntu agura ati je nakaze ibyo nzagura byose bizakuba ari biri fresh bro sister wapi suko biri ibintu byose birakeneye amayide ava ku zindi mpande muri team yawe nimba ufise abantu bari creative mugerageze mukore ikintu kiza ku blowing abantu bakabona ko kiri real. Harakanugeze kuvuga yuko ngo yashatse kwigana mushiki wacu hariya canke muramo kazi wa canke muramo wacu aka kubima bima niwe nako kantu niwe yakaza niwe creator wako kantu ashatse yonagashira ko copyright uravyumva buriya ukuntu iriya content yiwe yayikoze n'ukuntu asanzwe creating content ziwe birimo ubwenge bwinshi gusumba uko yundi yabikoze sivyo n'umuntu iyo ari karanakora promo udashobora gutahura wagwana ibya promo uza kubimenya mu nyuma jamwigeme rarenze jamwigeme kabisa reka tumuha amashugwe yiwe kuko ashobora kugupfungisha amuhungu we iyo ubwo gwego yaruvuyemo kera tuvugana n'umugore. Yes, Philjas tigire ko turangiza kuri inkuru ya Natasha Oda na Alvin Smith ona yuko bariko baridoga cyane ngo ntibafashijwe promotion ariko twamato bababwiye inzira yo gukora promotion barayizi nibareke kuno munsi nabonye indirimbo mu minsi imaze nayibona kuri YouTube yitwa Streba Boy nta ni iri mu suggestions donc yitwa Streba Boy n'umuririmbyi ubona ko afise channel ikiri nto cyane ifise aba subscribers 145 iriko videos totally ni 15 abona ko ariko iyi channel ya kera ntabwo ari iyo no munsi afise channel verified ya kera ariko yiri kindirimbo y'uno munsi barayifuse hajya since ubundi nyene je n'indirimbo ntayo ndiko ndabona ayiwe uri kurayibona indirimbo banayifuse indirimbo banayifuse abana ntanga murabana babi indirimbo banayifuse abamugabo kweli waciye kuri link uraraba indirimbo ishobora kuba yanafuse ibyo ndiko ndabona kabisa kubyo ndiko ndabona indirimbo ishobora kubita kibaho tigute sindiko ndayibona nyene nimba ntariko ndayibona
Okay. Chano yindi y'uyu musore ndayibonye bivuze ngo nawe afise amacano menshi. Ibi navyo byica brand. Wari ubiziga musore? Indirimbo ifise views 2600 mu minsi ibiri. Mu minsi ibiri. 2665 aka kanya tuvugana. Okay. Yasohotse raki 22 z'uku kwezi kw'icenda. Mu mwaka 2025 ikorerwa muri Banafania Entertainment bari kumwe na Lavasha Entertainment. Abona ko ari indirimbo yazananye na video iririmbwa na Stray Boy ari kumwe na Tasha Oda. Indirimbo yitwa Monica, ubona ko audio yakozwe n'uwitwa Aaron Beats, iba mixed and mastered na Aaron nyene 13 beats, ariko nkababona I don't know why usanganye nako nyene bimeze ukuntu. Director yitwa Iverikis. Abona ko irimwo abantu batari bake. Production ya Aaron Beats irimwo Ria Stray Boy hamwe na Tasha Oda. Stray Boy niwe yanditse, Aaron Beats niwe yakoze mix na mastering. Studio yitwa Kakel Studios. Video director ni Iverson Kizy. Yeah. Editor na Karusi ni Iverson nyene. Ihasa design niyo location bakoreyemwo. Hariya abagafas ni Trace Art, Mikael hamwe na Kiri the Hustler. Abona ko ari indirimbo kabisa irimo utuntu tw'urukundo, utunyene two kuryohera yaga nk'abantu bakundana, ibintu bigiye bitandukanye. Indirimbo ifise amasanamu meza by the way. Bikunze mugende muyishigikire, yitwa Monica, n'indirimbo ya Stray Boy ari kumwe na Tasha Oda. Ivuze ngo hano iyo utakoreye ikintu promo ntugatimfane ku bantu. Nta timfane ku bantu canke uyu munsi tuvugana urabona Coca-Cola kwizwi kwisi yose, Pepsi nizwi kwisi yose, none Primus nizwi Burundi bwose. Hari umwaka badakora publicity, hari umwaka mutabona ivyapa ku mabarabara bijya vyapa kandi barabiri. Wibaza ngo bas muri ijya Viva number ari Viva Multi bemeye gusponsoriza ijya champion ya basket kubera yuko mu mutwe tameze neza. Ya mazi bayita gute? Ha mazi ari hano yo muri Brarudi. Bitiriye nani champion ya basket nayo. Yeah. Ugira ngo nuko badakomeye, nuko bazi yuko kwamamaza buri gihe bipushinga igikogwa. Ivyo tunavyivire ko ubundi nyene twama twasemereye tuti promotion irafise ukuntu ikogwa, utegerezwa kuriha. Ejo wababwiye uti Confrere Salam SK muri Wasafi bariha miliyoni 600 ku mwaka kugira ngo Diamond akore promotion. Miliyoni 600 z'amashiringi mu Marundi ni miliyoni zingahe? Miliyoni zingahe? Mu Marundi ni miliyoni zingahe wodrize kutamyishura? Kandogo yangu reka ni mangani fois 2. Yes, nuko bimeze. Mwavyumvise amakuru twari tubafitiye yarayo muri aka kanya. Mufunge imisentire. Mufunge imisentire. Turaje mwe muragenda mukore partage kuri Facebook. Murakora partage kuri Facebook kabisa, abona yuko tuje kugira twakire the one and only Regent King rap ngaha mu Burundi. Bakaguhitana ntuze ariwe ugasanga kuri portail bakurindiriye ngo muri kuramuhiza.